nitwa Dr Engineer Ndayisenga Valence, nkaba mfise doctorat de recherche mu gisata c'uburimyi, hanyuma nkaba ndi umuyobozi w'igisata c'uburimyi n'ubworozi muri kaminuza y'Ingozi, nkaba kandi ndi umwarimu w'umushakashatsi muri iyo kaminuza nyene. Iyo tubona urwaruka ruva mu mitumba iyo turimira rugenda rugana ibisagara, tuvyita gutakaza inguvu, kuko inguvu z'ufise imyaka 20 mu kurima no mu kwitwararika ubwo burimyi sizo nguvu z'ufise imyaka 60 50 mu kurima no mu kwitwararika ubwo burimyi. Rero bisigura yuko turonse urwaruka rubihanga ijisho rukaza rukavyinjiramwo, ni inguvu tuba tugarukanye mugabo kandi bwo kubera ko rushakashaka hirya no hino baro gifise amaraso ashushe, ruca ruzana ubumenyi bushasha, hanyuma uburimyi bwacu n'ibindi byose nize ntabwo zose bijana n'uburimyi bigaca biba vyiza gusumba. Turaruteye intege, ahubwo novuga ngo igihugu cyose ni urwaruka rwaho ni ruhimirizwe rubijemwo, turonke indya zikwiye, umuntu wose uronke ico ufungura n'umufuko uronke ico amafaranga ubika. Ibihanze gisata c'uburimyi mu Burundi ibikomakomeye ni kuronka imbuto zibereye kugira ngo abarimyi barime imbuto zimbuka. Ama ica kabiri ni amasi y'u Burundi turimamwo yatitutse cyane, kuko ibice birenga 70% by'amasi y'u Burundi ndimwa yaratitutse no mu rurazi. Iyo isi nayo ari mu rurazi, ibyunyunyu nibisigayeyo igitego nshobora kubitora ngo giheze kibikoreshe. Rero iyo onyishije ingwani ikomeye, nyine ingwani ikomeye ni y'uruzuba tutarashobora gutorera inyishu biciye mu bijanye no kuvomera. Uruzuba rurahindagura ibintu, hakaza imvura nyinshi kandi gahindagura ibintu, gutyo rero kuba tutarashobora gufata mu minwe izo ngorane zose bica bituma umwimbu twiteze uguma ugabanuka. Ikindi naco nuko ibijanye no gutera intege cyangwa se gushigikira mu bijanye n'uburyo buja mu by'uburimyi ni bukeya cyane, abashiramwe uburyo ni bake cyane. Rero iyo ugenda kurima ata buryo bukwiye wasizemwo, aho hose umwimbu uca uguma uza ari mukeya. Aho rero nari kuri ku ntambwe ya mbere y'ibijanye n'ivy'uburimyi, ariko uburimyi bufise intambwe nyinshi. Iyo umuntu ahejeje kurima araheza agakenera kubika cyangwa guhingura ivyo yarimo. Rero tugiye kuwo murongo naho dufise izindi ngorane nyinshi cyane, idufise ubuhinga bukwiye bwo kubika neza ivyo turimo. Hanyuma tuvuye ngaho dufise n'ubuhinga bukwiye bwo guhingura neza ivyo tuba twimbuye. Iyo ngorane dusanze tudashoboye kwitorera inyishu, hari indi ntambwe yindi twisunga ijanye no kushora ku masoko ivyo tuba twimbuye. Anye kubera ko tuba dufise umwimbu udakwije ibisabwa byose cyangwa se wamaze kononekara, usanga abaza kubitugurira baca baduha amahera makeya. Ugasanga rero abarimyi baca baguma bidoga, gutyo rero uwidoza uyu mwaka n'umwaka ukurikira uca ukora nabi. Rero tukifuza yuko kwizo ntambwe zose hobaho uguhinyanyura ku buryo buri ntambwe habaho abayishigikira n'abazanamwo ubuhinga bushasha, imikenyuro mishasha kugira ngo turonke umwimbu ushimishije mu gisata c'uburimyi ngaha mu Burundi.